Shalom shalom, ndabaramukije uhoraho abane namwe. Ikiganiro ni ubuzima buhindutse. Ntewe iteka n'Imana ko dusangira amajambo biciye muri uyu mwanya. Rero tugiye gusangira hamwe ijambo rivuga ngo ubugingo. Turiko turumva ubugingo ni ikintu kidahera. Ubugingo si ubuzima tubamwo uyu munsi. Tuvuge ngo umuntu afise ubugingo abaho uyu munsi apfa ejo, ariko ubugingo ni la vie éternelle. Ubugingo ni ubuzima bw'ubuziraherezo. Ubugingo ni ubuzima budashira. Rero ubugingo niryo jambo tugiye gusangira uyu mwanya, niryo jambo tugiye kurabira hamwe uyu mwanya. Reka twisunge amajambo y'Imana dusanga mu gitabo ca mbere ca Yohana igice ca 5:12 havuga ngo ufise umwana wayo niwe afise ubwo bugingo, udafise umwana w'Imana ntafise ubwo bugingo. Uhoraho abahezagire cyane. Ni ijambo ry'ubugingo tugiye gusangirira hamwe, ariko kandi mu nkundi dusubire mu gitabo ca Yohana igice ca 3:16 havuga ngo kubw'urukundo Uhoraho yakunze abantu rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Ni kubw'urukundo Uhoraho yakunze abantu, kubw'urukundo Uhoraho yakunze wewe, yakunze jewe, rwatumye atanga umwana wiwe w'ikinege, kugira ngo uwizera uwo mwana wiwe ahabwe ubugingo budashira. Ubwo bugingo ntibumatanye n'amatungo dufise aha kw'isi. Ubwo bugingo ntibumatanye n'amadiplome tumaze kuronkera hano mw'isi. Ubwo bugingo ntibumatanye n'inshuti z'ibihangange, ntibumatanye n'abagenzi bashitse kure, ntibimatanye n'imiduga dufise, ntibimatanye n'amazu dufise, ntibimatanye n'ubuzima, novuga n'amafaranga dufise ku makonti atandukanye. Oya, ubugingo tuvuga n'ubugingo tuzobamwo n'inyuma ko muri ibi vyose, kuko ibi vyose nadondaguye nibihe bifise igihe cavyo, nibihe bihera, n'ibintu bihera, kuko tukivuka tukiza muri iyi si ibi vyose twabisanzeho, kandi natwe kugira tubironke vyafashe igihe. Ariko kandi iki gihe vyafashe bashobora ko tuvako tukiri muri iyi si nyene, birakunda. Ariko ubugingo twakiriye, ubugingo twacakiye bubonekera muri Kristo Yesu, n'ubugingo ntashobora gutakaza nkiri mu murongo umwe nawe. N'ubugingo budashobora kugenda ngo nuko amafaranga yashizeko, n'ubugingo budashobora guhera ngo nuko nshonje, n'ubugingo budashobora guhera ngo nuko abagenzi bampevye, n'ubugingo budashobora kugenda ngo nuko bantereranye, n'ubugingo budashobora guhera ngo nuko ndwaye, n'ubugingo budashobora kumva ko ngo nuko ndi mu maganya. Oya, ubugingo Kristo Yesu atanga, ubugingo bubonekera muri Kristo Yesu, n'ubugingo novuga n'ubuzima bw'umunezero, n'ubuzima bw'ivyizigiro. Kubera ko sinzi ko mubibona nuko muraraba uyu munsi tubaho ubuzima novuga ubuzima buto bwo kwa muri iyi si, ariko kandi mbega wamufata igihe ukiyumvira, je ninapfa nzojahe, ninapfa amaherezo yanje azoba yahe? Bene data, mwene data uri kuranyumva uyu munsi utarafata ingingo, inyuma y'urupfu uzoja hehe? Inyuma y'ugupfa kwawe tumaze kuguhamba, bamaze kugushingura muri za metero 2, wowe uzosigara uri uwande, ata mama, ata papa, ata muyomba, ata tantine, uzosigara uri uwande. Iyo igihe twibagije iki kibazo, kenshi abantu benshi turacirengagiza, tugishira ku ruhande, ntitucyumvire ko cyane. Ariko bene data, inyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima, kandi ubwo buzima tuzobamwo ubutegura ukiri muzima muri ubuzima bw'uyu munsi nyene. Mbe uyu munsi nawe uragomba kuzoba mu bazora ku bwami bw'Uhoraho inyuma yo gupfa kwawe? Uragomba kuzoba mu bazoragwa ubwami bw'ijuru inyuma y'ibihe wababayemo kw'isi? N'ahandi bibonekera mwene data, ni muri Kristo Yesu. Uyu munsi birashoboka, uyu munsi birakunda. Urashobora kuba ufise ibihinda, urashobora kuba ufise amafaranga, urashobora kuba ufise
impuzu, washobora kuba ufise amadiplome n'ibindi, ariko udafise umwami Yesu muri wowe nta bugingo ufise. Udafise umwami Yesu muri wowe nta buzima ufise. Bidafise umwami Yesu muri wowe nta bugingo ufise, nta buzima ufise. Ndakubwira uyu munsi, nimba udafise Kristo Yesu muri wowe nta bugingo ufise, ariko ndaguhumurize ko bigikunda gufata ingingo, biracyakunda gufata ingingo ukaba mushasha nawe ukagira ubugingo. Pawulo yandika avuga ngo umuntu ngo niyaturisha akanwa akizeresha umutima kuko yamuzuye ukuye mu bapfuye, uwo azokizwa. Sinzi uyu munsi kumva nako ufata ingingo yuko nawo uba mu baziraga ubwo bugingo, uba mu bazura ku bwami, uba mu bariko barabaho bafise ubugingo muri bo, bafise ivyizigiro vy'inyuma y'ubuzima, tutagifise ubwoba bwo gupfa, tutagifise ubwoba ngo bw'ejo, tutagifise ubwoba ngo mbega ninapfa nzojahe, ariko turonke assurance y'ubuzima tuzobamo bibonekera muri Kristo Yesu. Umunsi washaka gufata ingingo birakunda. Sinzi nimba utarafata ingingo muri wewe ukaba uvyifuza, kaba nawe wumva ko ngomba kuba mu gitigiri cy'abazobara ku bwami, ngomba kuba mu gitigiri cy'abazoragwa ubugingo, fata ingingo uyu munsi. Fata ingingo uyu munsi. Urashobora gukontakta inimero iboneka ngaha munsi muri commentaire, ukadukontakta tukagufasha nawe ukakira ubugingo bushasha. Umwami Yesu aragukunda, nico gituma atifuza kupfa rubi. Yatanze umwana, Uhoraho yatanze umwana wawe kugira ngo umunyizera ntapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Ubwo bugingo burahari ni garanti kuri wewe, ubwo bugingo burahari no gushaka kwawe, hamwe wo gushaka uyu munsi woba mu bazora kubwami biciye mu kwizera umwami Yesu abe umwami ubugingo bwawe. Uhoraho abahezagire cyane, Uhoraho akumurikire, Uhoraho akubera inzira, Uhoraho akwerekeze, maze nawe ufata ingingo. Mwarahezagiye.